Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Matayo mweranda mwazwa mukama. Muri rya minsi Yesu yavuze aya majambo ati: nimuze mwebwe mwese murushe kandi muremerewe, nzobaruhurira. Nimwemere inganji yanje kandi mukunde nivyo nigisha, kuko ndi umwitonzi nkicisha bugufi bivuye ku mutima. Niho muzoronkera akoyoko k'imitima yanyu. Nivy'ukuri inganji yanje ntiremereye, navyo ivyo nzobashinga ntibizobavuna. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisomwa ca mbere turumvise amajambo y'Imana, tubandanya dutegayo mazananye mu buhanuzi bwa Isaya, ahatari amajambo asanzwe ari gisabisho ariko arashikiriza Imana. Gisabisho kitwereka ingene vy'ukuri umukama yiyumvisha nk'Imana y'ubuzima, ariko ubwo buzima bukagira aho buzanana. Ariko arasozera mwumvise ingene yagize ati: ngo nimwikangure nimuvyine mwebwe mwari muryamye mu mukungugu, kuko ikime cawe kimeze nk'igitonda ku vyatsi, ngo no mu gihugu c'urupfu ubuzima buzosubira kuboneka. No mu gihugu c'urupfu ubuzima buzosubira kuboneka. Ingene Isaya ariko arasenga Imana, yumva koko ko Imana ari Imana y'ubuzima. Iki gisabisho yagishikiriza mu bihe vyari bigoye mu buhanuzi bwiwe. Muri Yuda igihugu menga gitera gitituka, mu bwirobetsi mu vyo gusenga, eka mbere no mu kibano ugasanga akarenganyo ni kenshi, kandi ivyo navyo turazi yuko Imana yabikarako, kuko birashobora gushika ugasanga natwebwe twita ko turi mu gihugu c'Imana, ugasanga ntidufatana neza, ukamenga bihera hagati yacu, ariko burya wame ubizirikana. Ukufashe mugenzi wawe nabi, ukuvuga nabi mugenzi wawe, ukujingitwa arenganye, biragenda directement mu mutima w'Imana. Ntibaze ngo nibihera ngaho, kuko Imana yacu ni Imana y'ubuzima bw'ukuri. C'est un Dieu réaliste qui se soucie du réalisme de la vie y'ubuzima bw'abantu. Ntitubirondere kure, kuko ari umenga Imana tuyiyumvamo tukayumva umenga igihe turi nko mu mwuka y'imisa, muri louange, mwishapure, ariko umuntu asohotse ngaho ukabona atamwitwarariko wo kwitondera attitude agira hafi ya mugenzi we, ingene avuga mugenzi we, ingene akorera mugenzi, ukamenga umenga hariho ikintu c'ikinogo kiri hagati y'ubuzima tubamwo aho hanze nubwo tuza kubamwo ngaha mu ngoro y'Imana. Ni Imana rero y'ubuzima, ubuzima bw'ukuri ubwo nyine tubaho hanze. Yesu mbere akagira ati: n'ivyo bibaremereye mwobinzanira nobaremurura. Sukuvuga yuko umuntu adasubira kugira ingorane, mugabo uraronka ikindi kintu kiguha kumva la différence mu byo uri kuracamo. Tushobora kuba turaca mu bintu bimwe bisa kumwe, mugabo gasanga imitima uko ibibamwo si kumwe. Tugaruka kuri ka karorero, mbere n'ibicumuro, ibisuma bibiri hafi ya Yesu ni bibiri, ariko nibisangiye umutima umwe. Turaruhishije twese muri iki gihugu no kubura ibitoro, tukideplasa difficilement, mbere bamwe bagashinyagurizamwe abandi, tukabura isukari, tukabura ibintu nkenerwa, n'imiti imwe ikabura, ariko ntitubibamwo kumwe. Umutima si umwe. Umutima wegereye Imana ntubibamwo co kimwe n'umutima umenga uraho urimenya ukirya ukimara. Isaya tukumva yuko nahari mu bihe bigoye, rero arumva ko
Imana iguma ari Imana y'ubuzima kandi ibashakira ubuzima, ariko si ubuzima buje uko ariko kose, si ubuzima buje uko ariko kose, ni ubuzima buzanana mu nzira z'Imana. Ngo inzira y'intungane iragororotse hamwe witwararika kumva uti sinigere ndenganya mugenzi wanje hafi yanje. Akenshi twitwararika tuti sindenganywe, ariko ni gake tugira tuti nturenganywe. N'igihe tubivuze ugasanga tubivuze umenga tugomba kugumura umuntu, ntitugomba kumwumvisha ingene yorondera mu nzira nziza ubutungane. Ngo mu nzira y'ingingo zawe ni wewe twama twizigira Mukama, tugire Kristo. Bimwe byose twivugisha ngo ejo ni heza, ejo ni heza, twohizigira ko ari heza igihe twitwararika gushyira ubwiza bw'Imana mu buzima bwacu, tukabigira umwitwarariko. Ntibigende nk'uko umenga ni ibyo kuvuga turi kwa patiri. Hajya mu buzima bwa misi yose, ubuzima buryoshe. Ubuzima buryoshe ni iki? Si ubuzima bwa mbere bw'uko umenga twogira ibyo twiha n'ibyo dusesa. Twese umutima uri mu mutwe kubera ibintu dufise tudafise, ibintu dukenye, ariko burya ivyo bintu bigaragaza akenshi mbere ubwa mbere ubundi bukene bukomeye cyane, ubukene bwo gutungana. Ejo ndi mwarabonye video yasirikiye y'ubutare batoye mu Kirundo, mwarayibonye? Abantu bose barareyagisa bati turogoroye, ejo ni heza. Harabona ciye ntwenga ndavuga nti attention, aheza subwo butare ningene tuzobwifatamo mu mutima wacu. Hajya ko bwatowe mwibaza ko autour y'iyo information dufise imitima imwe, na president arabivuze. Ukogorora kuri muri mindset, mentalite dufise, kuko ivyo ntabo mubona bibereye amaganya n'amagorwa muri Kongo. Nacenda babwira na Karonika ari kuri ivyo biruzuye ngahi iwacu, mugabo turakenye ikibiha kanovera n'indinganizo ishobora gutuma umwe wese yumva ati bya bintu narabikuyemo gutera gatambwe, kuko byaringanijwe mu ntumbero ikuza ubuzima bwa bose. Tangure gucaracana ko amasoko ntumenye n'ingene atangwa, ahubwo dushimira Imana aho ko n'ubu bashoboye kwivuga tukanabimenya. Umuzogera tubaza tuti mbe bya bintu bigeze he? Perezida wacu ahantu yarahabereye koko igitangaza, icyo vuba no kimushimira gose, kandi yari kugira ati nimuhore tuzomenye ingene tubikora. Yego ushaka kubigira icyo deja no kugike mukabona ingene koko by'ukuri ngo twicaye ku gahiye mudafise ingingo y'ubutungane mutima wanyu, ako gahiye kari kubagira neza, kazobaturira, kazobahira ko mutangana, kazoduhira ko dutangana. Agahiye ka mbere kari mu mutima wacu no mu mutwe wacu, wingene twakirana dufatana tukumva tuti aha kagahiye, tutamenye kumva umuvukano wo kugatunganya ku buryo twese dufashanya tugatezanya intambwe imbere, bidupfa kubusa. Mu izina ryawe n'ikibukirizo cawe nivyo imitima yacu ihahamiye, ngo Mukama nutugabira amahoro. Ya mahoro samahoro mahorerane, amahoro y'umuntu naho yo bari kwaraca mu bintu bigoye nko kuko abayizaya yumva ko harahana cuditse n'Imana, biraremesha rwose, bigatuma umuntu naho yo bari kwaraca mu makimbagirane y'ibintu bimeze gute kumva ati turabizi na nyemwo n'Imana, ndazi ubutumwa buri muri ibi, ndazi ijambo ngenderako, ndazi
insiguro ubuzima bwanje bufise imbere y'Imana. Mukama, mu magorwa niho tukurondera, amahano duha niyadutera amaganya. Umugore kuri w'igihe cyo kuvyara gishitse araribwa agatakishwa n'ibise vyiwe. Uko niko tumeze natwe imbere y'Umukama. Tukiri muri nosi wamusanga ruko, wamusanga umenga ikintu ciza tugishikira tubanje guca mu gusuzumwa n'ubuzima, mu kugeragezwa n'ubuzima, ngo nta urya ngo ushaka umuce mukaza ubona umuntu baye nomination uyu mwanya ashaka guca duzuruzo. Tekana uzubishikira bukebuke. Gushaka gutunga kumererwa neza tutabizicuye, Imana yaramaze kubivuga. Tu mangeras à la sueur de ton front. Atari ukumenga ni nk'igihano, mugabo kuko Umukama ashaka kudukoreramwo tukaba abantu. Igikorwa ni ikintu gikomeye cyane, igisabisho kikadukoreramwo natwe tukavamwo ibindi bikorwa bidutuma ubuzima bwacu bwumvikanamwo ubuzima bw'Imana. Ariko haraho bisaba kuruha. Uzokorana n'undi muntu atavyumva, uzogendana n'undi muntu atavyumva, uko ashaka ko munyarutsa gushikira ibintu mugabo ugasanga muri ko muca mu nzira zidatunganye, mukazosanga mwarishize umugozi mwizosi. Uyu munsi kuko wamusanga umenga kenshi imbere yacu dufisa, sinzi umuntu wako turaganira mbwira ati biratangaje pati, tukabona abantu bo muri iki gihe umuntu mukanya gatonya ateretswe ahantu aradugije ibintu. Twebwe dans le temps tugikura ivyo bintu wabironka ukoze waza kubirongira ushikire retraite, navyo mubona. Kazona nko mu jeune aronsa akazi akaja kwikompara ku muntu amaze imyaka 50 mu kazi, arageze kugura imiduga no kubaka ibintu, nawe agaca atagashaka guhera hari aca agomba kuguruka, agaca yiba, akabesha, akaba mu escrow, akagira iki, abana akabaponda, akabapressure agira bakuremwe ibintu, agasanga ariko yishira umugozi mwizosi. Tugire Kristo, kuko umunsi inguvu zo gukorera mu mwijima ziheze, bya bintu bigaruka bikwagiriza, ukabiburana amahoro. Murazi wawe ndi yiba mu babikira ati nzirega, naho wirega niko Imana yashobora guhanagurira ibyaha, ariko ibikomere ukabigumana bikaguma bikubuza amahoro. Gusaba ubwa mbere ayo mahoro yo kugerageza kwigumya mu vy'ubuzima, mwoye twoye kugendera ku munoho w'abantu baguma badushira imbere batunze mu kanyisase, tugasanga turiko turisamburirako. Uwo munoho n'umuruho uturuhishije gose, mugabo ukagenda urashikira ibintu mu ngingo nziza. Umuntu azi kugenda arubaka ashinga inkingi nziza zihagaze neza, ejo agashikira ibintu yumva yuko inyuma yahapanze neza. Dusa Mukama adukiza uwo muruho w'umunoho wo kugomba kuseruka, kugomba uwo muruho uratwishe ku buryo n'igihugu cyacu uyu munsi turumva ingene kirushe. Je nivyo nazirikanye, numva ko ari uburuhe buri mu mitima y'abantu benshi. Mukama atwuzuze amahoro ashingiye ku butungane bwiwe, maze ubuzima bwinshi buheze buzanane ngaho busesekari wacu. Mbere ni mu bihe bigoye Imana ibiriko irategura ibintu vyiza. Abana bacu turiko tubategura gute? Turavye biriko biradushikira, bane ibi bintu jewe narabibaye mwuko, byanzaniye ibi bintu, ndabasaba ntimuze mucaho hano. Ejo ukaba umwugururiye heza,
abana buko nabo nyene usanga bamwe baranyegewe bagaca babwira abavyeyi ati murapfa gupfa ibindi tuzovyimenyera. Umukama mbere ugasanga mu bihe bigoye nihatanga agira n'umuco ama revelation ku bintu bikomeye. Ibi bihe by'aba Isaya ntibari bwatangure kumva neza ivyizuka ry'abapfuye, mugabo Isaya murumva yuko hari ahantu mu gisabisho ciwe ariko arabikabakaba indemesho ikomeye cyane yuko ubuzima bwacu buryoshe twabayemo twasangiye n'abandi ntibushobora guherengetera, burabandanya n'inyuma y'urupfu, inyuma y'ubuzima bwa hano mw'isi tukabandanya. Noba mbabaye gose nimba nzopfa ejo Salvatore twasangiye imyaka ingahe dukorera inkuru nziza ntamusanzeyo ukamenga bihereye ngaha. Apana, noba nabereye ikipatiri. Biyo mumbonye muri buka yuko n'ikimenyetso kibabwira kiti ubuzima bwanyu burabandanya, Imana irabubonera hari imbere. Ico nabereye patiri. Mama yo babereye ikimasyo yari gushobora kuja kurya ubuzima nk'abandi nimba ari ubugarukira ngaho mwagenda buriye. Twogira kubura kuba twarariye ubwo ngaha nimba bugarukira ngaha tubure nubwo hakurya. Muhamagaro wacu nico babwira, nigiye bishuga sanga tubabwiye ibindi, mugabe icambere nico dusaba Mukama kugira ngo nubundi muri bihe bigoye agwize abumva vy'ukuri ahari ikintu cyo dukiza. Umwe wese mbere mu bimugoye hajya igihe bigoye ni Imana ivuga tukayumva, menga ni Imana ivuga tukayumva. Igihe duhaze hari igihe ivuga umenga ntitwumve neza. Twirinde kubaho nk'ibipatapufu bihaze bica bisinzira, ahubwo tube nk'abantu koko banonotse mu muzirikanye no mu mutima, ubwenge buri lucide kugira ngo tuze tujabuke muri ubwo buzima twumva neza ubuzima bwacu bujana. Amen.